Ndenzako urakoze cyane gufata kano kanya wewe umwami Ntare wa gatanu yari onkle wawe sinshobora kubyibuka mu kindi bivuga umwibukira kuki urumva Ntare twe twamwita Karoli d'abord hanyuma je twarutana imyaka 10 Jesse ndamwibuka cyane ndamwibuka wumva yari yagiye kwiga mu Suisse hanyuma aragaruka ico ndamwibuka ko cyane nuko ikinga rya mbere narose niwe yayimpaye agakinga ka bleu puis nivyo ndamwibuka ko hanyuma tumva ngo yagiye twe urumva uri umwana ntimwumva neza biriko biraba hanyuma ntitwasuye kumubona ibintu by'Uburundi bica birahinduka icyo ndamwibuka ko rwose cyane n'iryo kinga nibyo ndamushirako iryo kinga bleu yampaye ufise imyaka 10 ufise imyaka urumva nari mfise nk'imyaka 9 urumva 66 naho kudeta yabaye muri 66 nari mfise 9 ans et demi niho ndamwibuka kandi ntitwarutana cyane namubona plus comme un cousin ou un grand frère qu'un oncle en fait donc namubona et voilà ahagarukiye naho mu Burundi mwaramubonye cyangwa ntimwamubonye ntitwigeze tumubona en fait twabyumvise iyo 29 avril mu radio niho twumva ko ntitwari tuzi ko ari Burundi ntitwamenye ingene vyagenze twumvise gusa mu radio babivuga hama sishobora kukubwira ngene twamerewe je sishobora kukubwira ngene namerewe uyu munsi kuko sinashobora kuvyemera ntitwari tuzi vyabaye en fait twumvise mu radio gusa wibuka bavuga ngo iki umenga le 29 avril bavuze ko bateye muri ivyo bavugamwo bacavuga ko n'umwami Ntare yaraye apfuye nta yindi explication umenga batanze canke je nta byasi kunsubira gukomeza kumviriza ivyo bariko baravuga bwadibuka ko papa yatashe atakwasa wumva ntavyo twavuganye bwandibuka ko yatashe umenga hari icabaye très grave je numva gusa ko Karoli yapfuye ko yaraye apfuye muganda twe ntitwari tuzi ko ari Burundi ntavyo twari tuzi nawe ahapfiriye mwaratevye muramenya aho bamutaye aho bamuhambye oya urumva nta n'umwe yashobora kubivuga twe ntitwubahwa kubibaza hanyuma twumvise ko ari Gitega gusa mbwa nta n'umwe yigeze amenya ahari urumva muri kirya gihe nawe twese twari dufise ubwoba nta n'umwe yabaze ikintu na kimwe hanyuma kera niho habaye ama recherche niho twamenya ko en fait canke jewe njino menya yuko yagiye kuko yaciye Nairobi barabonana na mama na Rosa Paul bo bari barahungiye Nairobi agenda i Kampala ari kumwe na Emmanuel Biha na Matashimana n'undi muhungu twe twamwita Ntabanya bwa yitwa André izina ry'ikirundi sindabyibuka sinibuka co yapfana na mwamikazi donc abo batatu Emmanuel Biha Ntabanya na Ntare na Karoli nibo babishe bose en fait babatwaye bose babica bose yapfanye nabo babiri bandi nabo babiri bandi urumva ntituzi iyo bari umaze gukora wagiye hanze nta ntimwagerageje kumenya aho baba bamutaye hageze kuba reportage ya television flamande baraje ni Burundi twari twaravuganiye bararondera bamwe bakabwira ngo ntihajya abandi ngo ntihariya abandi ngo ntibegeze bamutora hanyuma ico bakoze bagiye gufata ntuze ADN baramparaye bayitwara ino Louvain kuko bayigumane
umunsi umwe nibamutora bazomenye ko ari we. baramparaye yari umubyeyi wiwe Bampaye umuvyeyi wiwe yahambiye Igitega kuri ancien palais nihari, donc baragiye barakreuza baramufata ADN yiwe nyene bayizana ino rero, et depuis nta kindi tuzi, nta uvuga. Hari umuntu babiri boshobora kuvuga mbwa apparemment ntibashaka kuvuga, donc ndabizi sinzi ko tuzomutora, sindabizi babiri bakiriho. ego ego. Après tunumvise nuko ngo bamwiciye muri dependance muri palais, aho banyeretse aho twaje guhamba barampare, baranyeretse ahantu ngo nihajya bamwiciye kuri palais nyene muri dependance ya palais. Palais y'Igitega. Nta bindi sinzi ko j'espère ko tuzobitora muga sindabizi. On va continuer à chercher. yaramubonye hagarukiye haviriye mu Kampala, aho bamutwaye Kampala, sindabizi, je pense pas vraiment. Nta n'umwe yarazi ko ari Burundi, et apparemment yari yashitse i Burundi un mois avant ce fameux 29 avril. Et il y a un garçon belge yari kuri aéroport, yabimbwiye ubuvuga mugabo, yari kuri aéroport ho bamuzana, yamubonye kuri aéroport y'Ubujumbura. Nta kindi tuzi, sinzi ko tuzobitora, j'espère ko tuzobitora. urakoze cyane kuba wafashe kano kanya ko kwibuka umwami Ntare wa gatanu, yo kuvuga ko wibuka yari ameze naho wari muto. Tuzogaruka ku bibazo bindi bitari bike byo mu muryango w'umwami, tubice hirya no hino ko hariho byinshi byo kumenya no kumenyesha abarundi, kuko bari abami mu Burundi. Ni ngombwa abantu bamenye uko bari bameze n'uko ubuzima bwabo bwagenze. Murakoze cyane. Murakoze.